n'umutabare umwishure ibibazo byose afise wewe nindiho Yesu n'umutabazi nindiho azogutabara Yesu n'umutabazi nindiho azogutabara azi umuririmbyi Jean Marie Muco Murundi akorera mu gihugu ca Zambia kenshi akaba kandari mu bantu badukurikirana cyane tumuramutse turamutse abarundi bose bari mu gihugu ca Zambia kwisumamwo canke kurondera agafaranga yo kurondera ubuzima nyene ubuzima umuntu arabugendana murabuze ngo kugiye kurondera ubuzima ni wambonera kwanje zose ubunzaniye ariko ino ndirimbo ya Jean Marie Muco mwayumvise gute nuko twe babwiye mu kanya gaheze iyi ni korale la Hayiroyi kuva ari muri paruwasi ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Kumana ivyo bizogutunga canke kumana ivyo bizokubeshaho turagarutse muri show igice ca 28 aho tugarutse mu yindi style idasanzwe cavuze Bera hariya hirya avuga ati twebwe style zirahinduka ntimutumenyere uko twaje cyose ko tuzi no munsi urabona nyene kibintu bikuma bihinduka tukava mu bwiza tuja mu bunda pana akava mu bwiza tuja mu Nyakabiga canke mu Kamenge hajya hepfo ca mu Buyenzi ngo vuye mu bwiza ugiye mu Buyenzi bijya n'ibiki turinjiye neza na neza muri show no munsi igice ca 28 tuzananye n'aba bakobwa twese tuvuga tuti turaje kuba show bona neza ko ari show turavyirukurikirana rw'indirimbo twabateguriye iza kubigizwe n'indirimbo nyinshi kandi nziza indirimbo nshasha indirimbo mwamenye nizo mutamenye turagenda tukazegeranya tukazibazanira kugira ngo aba baririmbyi mutari muzi mbamenye nabo mwari muzi mwayibagiye mukabibuka ngo mwayibagiye bambuza ko hari iwacu muri na show rero nza kuba andi kumwe n'aba bakobwa bane uno munsi reka mpere hariya hirya ibubafu bwanje hari Maîtresse Kaboro tukuramutse ndabaramugije amahoro y'Imana meze neza nibaza barayibona cyane ko ibintu birisuma kiretse ivyo batabona nyene binyegeje indani ariko akari ku mutima niko kazindura amaguru kane bagaserukira ku mubiri nuko Parfait mwaramutse nakaze mu kiganiro cuno munsi. Asante sana na wasalimu katika jina la Yesu. Ni Parfait no musere kari imenyereza cyane ndimi mva makungu kugira ngo umugambi nubu hogomba gusafurangira. Oya. Eri giswahili ndakidishe. Shaje numvugerageza vraiment maramutse ariko aradukurikana mu Giswahili. Na wasalimu nyote mko mnatufuata. Na wasalimu sana na wapenda sana. Na Mungu awazidi kuwabariki. Amina. Leka safa kukosore mu Kiswahili. Salimia wanaotufuata kwa lugha ya Kiswahili safi. Okay, hi na wasalimia sana tena nawapenda ni wote. I love you so much. Tena tuko siku ya leo tunakuja na show kubwa sana. Show nene. Kabambi sana. Bera mucongereza ramutse ariko hadukurikirana biroroshe nanje ndabizi bijya ariko reka abari gubivuga hewe turatebeje baradufata rero ngo mubanza kuvuga amajambo menshi ngo maradutevya gira nyine baramutse tubahesho ndabaramukije mwese amahoro y'Imana baganze ico ni congereza ndabivuze nkuko ndavyumva ariko ico ni kirundi ntuduhene kanda guseruke ndamutse mu congereza baga ni hi How are you? Hello. Hello everyone.
nawe naho ko bivuze bayiki nuko nako twamuronderamo nta bindi nuko reka tubahe ikaze namwe muze kugumana natwe mugire partage ngire comment mugire mugire je mutubwiye nyine hariya mu comment mutubwiye tuhindura bino kosora bino byo mwatubwiye turabikosoye muzasubira hanyuma rero wa muntu uri Canada hewe pero no munsi wamubonye sinzi muri commentaire ndaza kubira reka twinjire nino ndirimbo yo no muririmbyi umurundi reka mazimisi yisuma muri mu gihugu ca Zambia twagiye show Yesu numutabazi indiho azokutabaza Yesu numutabazi indiho azokutabaza Yesu numutabazi indiho azogutabara Yesu numutabazi indiho azogutabara Ingora numaranye igihe wawe mugenzi indiho azogutabara Ingora numaranye igihe wewe mugenzi indiho azogutabara Nubwo bitagenda neza kwishure munyeshure indiho azogutabara Nubwo nyoko bupakwa nka wewe mugenzi indiho azogutabara Yesu Yesu numutabazi indiho azogutabara Yesu numutabazi indiho azogutabara uri mu ngorane nyinshi cyane ubayeho wihebuye uragenda hirya no hino kurondera ubufasha ariko ntabwo bigera uronka ariko Imana ntabwo yagutaye iri kumwe nawe iragukunda iyo itabaye Pawulo na Sila ibohero nawe we iragutabara iyo atabaye Daniyeli mugaba bw'intambwe iragutabara Yesu numutabazi nindiho azogutabara Yesu numutabazi indiho azogutabara Yesu numutabazi indiho azogutabara Yesu numutabazi indiho azogutabara Yesu numutabazi indiho azogutabara abagabo bose imisore n'inkumi n'abagore nimuhaguruke dutambe tuvuga Yesu n'umutabazi aratabara umuntu wese ari hano haleluya umugabo ari hano yewe mami n'umutabare umwishure ibibazo byose afise wewe nindiho umugore ari hano amaze igihe yubatse urugo niyigera aronka imbanyi mwami numwibuke umuhe ikibondo imisore n'inkumi iri hano tuyishure imitwaro ifise Yesu n'umutabazi nindiho azogutabara Yesu numutabazi indiho azogutabara
n'umutabazi Yesu n'umutabazi indiho azogutabara Yesu n'umutabazi indiho azogutabara Yesu n'umutabazi atabari mikoro yananiranye indirimbo ni umutabazi w'umuririmbyi Jean Marie Muco Murundi akorera mu gihugu ca Zambia kenshi akaba kandi arimo abantu dukurikirana cyane tumuramutse turamutse abarundi bose bari mu gihugu ca Zambia kwisumamwo canke kurondera agafaranga kurondera ubuzima nyene ubuzima umuntu arabugendana murabuze ngo kugiye kurondera ubuzima ni wambonera kwanje uzose ubunzaniye uragenda hirya kurondera ubufasha ariko ino ndirimbo ya Jean Marie Muco mayumvise gute tuvuganye kuri Maîtresse Capo Yesu n'umutabazi nyine je numva atabindi birebi parfait nawe nuko vyumva hari vyo yagutabaye nuko nyene nuko nyene safara cyari mu mwuka iragutabara Yesu n'umutabazi wabonye Yesu safi Yesu n'umutabazi bishira mu Kiswahili nuko nyene Yesu n'umutabazi saidize basha bera mu Congereza ega no munsi tugomba kuvuga Icongereza cyane kuko muri Canada hariko araguhamagara Yesu n'umutabazi Ico Congereza umuntu ashaka Icongereza ndibaza twaramaze gutanga nimero uryo muri Canada arabizi yo duhurira noneho mukabwete sapre mukabwete tavyaratanga kera unyisha kinye wa monastera izi style zihinduka nka umwana bibane hora dutwingira akatangura kutwicinyikira kubera nuko ataka dolari dufisa avuga ati cyo umuntu afise dolari naramubonye ati ivyo bintu byo banda batwengira mu visi utwo tunote Kamaroni nagiye kugira agaciro bana marundi yubaho twagiye Yesu n'umutabazi twagiye aratabara umuntu wese ari hano haleluya umugabo ari hano yewe mami n'umutabare umwishure ibibazo byose afise wewe nindiho umugore ari hano amaze igihe yubatse urugo niyigera aronka imbanyi mwami numwibuke umuhe ikibondo imisora n'inkumi iri hano tuyishure imitwaro ifise Yesu n'umutabazi n'indiho azogutabara Yesu n'umutabazi n'indiho azogutabara Yesu n'umutabazi indiho 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 Yesu n'umutabazi indiho azogutabara Yesu n'umutabazi atabari mikoro yananiranye Yesu n'umutabazi nini hazo gutabara iyi ndirimbo y'umuririmbyi yitwa Jean Marie Muco kuko tuyobwiye bwa mbere muririmbyi w'umurundi ariko kandi igihe kirekire akaba kimara mu gihugu ca Zambia yari gusukusuma canke kwisumamwe niko babivuga hajya bari gusuma nyene akanota kakongereza ubona ko ariko arakora ibigwa bikomeye cyane Nyanzara kasanzwe avuga ati je ngomba kubaka apana urugo ugasanzwe warufise kubaka inzu nziza avuga ati je imyaka namaze muri Zambia kabisa ntiyabe yimfa gusa reka uno mwimbu ndawuzane mu gihugu
neza imbere igihugu mu guzana inyubakwa imeze neza cyane ni Jamari Muco rero mugende mu mushigikire kuri YouTube channel yiwe urandika Jamari Muco hanyuma uze gucugira subscribe gure partage gure comment ino ndirimbo yiwe nziza Yesu n'umutabazi ugira ico uyivuzeko hajya ngo ni subscribe ninde nawe waramenye kubivuga turapfuye sa turashitse ni babiri bonyine bakiri ko bariga ico kintu bita subscribe kubera kikibagora na cyane ko usanga bavuga ubureve imisoro abo yatabesa imitwaro ifi bera vuga subscribe tu baserukire basi nani nawe nkawe umwongereza akazi vraiment mu diaspora akazi tuzinanye subscribe yo mva rero ya mashina yo indiho azogutabaza Yesu n'umutabazi reka tuvaye kwa Jamari Muco tugaruke hano kandi hafi mu gisagara ca Bujumbura kwa kino no muririmbyi canke bano baririmbyi ni korale iyi ni korale la Hailoy kuva hariya muri paroisse ya Rohero muri eglise ya Methodiste bazanye indirimbo nziza indirimbo bayise uragaheta reka dufate umwanya mwiza tuyikurikirane mu kanya turagarutse uragaheta wanguye warona rufise igorogota boshesha amaraso duhiduka bana bimana isumba vyose ewe Yesu uragaheta wanguye warona rufise igorogota boshesha amaraso vyose Yesu wewe Yesu uragaheta wamuyeku utwaro narifise igorogota washesha amaraso duhinduka abana b'Imana isumba vyose ewe Yesu uragaheta wamuyeku utwaro narifise igorogota washesha amaraso duhinduka abana b'Imana isumba vyose sinzo hako gushira hejuru kukayo maraso igiciro yozi vyaha sinzo hako gushira hejuru kukayo maraso igiciro yozi vyaha sinzo heba kugushira hejuru kukayo maraso igiciro yozi N'uyu musi kukayo maraso iyo ducumuye tugasaba imbabazi na n'uyu musi kukayo maraso iyo ducumuye tugasaba imbabazi tukizera aratweza tukeragerere sinzo heba kugushira hejuru kukayo maraso igiciro yozi vyaha sinzo heba kugushira hejuru kukayo maraso igiciro yozi vyaha sinzo heba kugushira hejuru kukayo maraso igiciro yozi vyaha umusaraba w'ivyaha vyacu Yesu warawikoreye wagize ishaka ryinshi ryo gucungura umwana w'umuntu umusaraba w'ivyaha vyacu Yesu warawikoreye wagize ishaka ryinshi ryo
gucungura umwana w'umuntu sinzo hera kumushira hejuru kubw'ayo maraso igiciro yozibya sinzo hera kumushira hejuru kubw'ayo maraso igiciro yozibya ingoswe nuko nkuko twe twababwiye mu kanya gaheze iyi ni korale la Highloy kuva ari muri paruwasi ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura mu ishengero rya Methodiste bazanye indirimbo nziza bayita uragaheta indirimbo twumvise mu majambo menshi akomeye kandi ashobora gufasha imitima yacu n'imitima yanyu mwebwe muri kumaradukurikirana twebwe twafashijwe mbe nawe wafashijwe ja kuri YouTube channel yaba baririmbye andika la Highloy kwaya canke korale la Highloy hanyuma uce urabino ndirimbo nziza kabisa bayikoze neza amasanamu ameze neza message ni nziza umuhinyanyuzi yakoze audio ni mwiza yakoze neza mvuze ni mwiza nuko yakoze vyiza nyina nawe uvyumva ino ndirimbo ndazi kari rya mbere muyumvise egoye ni rya mbere naravyemeye ko nzoka manza kubazanira bishasha nkabizana hano hanyuma mukabanza mukaba mbere kuvyumviriza mukaca mubisangiza abandi gera akajambo rero bwiye abadukurikiranye cyangwa uri kwadukurikirana ino ndirimbo Maîtresse Kabor igusigaranye iki ikintu nsigaranye sinzoreka gushima Imana kubera ko iyo atemera kuza kwitanga ku musaraba zanuma na zantama na bya bikijewe navyo nari kuronka rero niyo mpamvu nzokwama ndamushima kuko yarakoze ikintu gikomeye mu buzima bw'abana b'abantu cyane umva neza ko baje bagakora indirimbo nziza bakayitahura gaheta ino ndirimbo ikaba irimo kubako kumuhinyanyuzi w'umurundi yitwa Claude Nduwimana ari muri African Gospel Studio ndetse no muhinyanyuzi ubona wirimo yigise fimbo ya Musa amasanamu ni meza n'indirimbo nziza na message ni nziza bananya muja kuri YouTube channel y'abano barinzi bashikikira mu kwandika la Highloy kwaya hanyuma ubone no ndirimbo nziza mugire partage mugire comment mugire subscribe tubwiye Achana nkwenga uko icyongereza je vraiment ndacari ko ndiyiga ariko urakizi agire gute subscribe mugire subscribe nyene namwigisha akazi wanje nawe aranyigishije nuko tuva muri paruwasi ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura mu ishengero rya Methodiste yerekeze hariya mu gihugu cy'u Buganda twasanga no muri rimvye w'umurundi kanya turagarutse twabwire ninde pole Ushize mu biganza byawe nakwihaye wese unyiganzire ndaje
nguko nari nababwiye mu kanya gaheze uno muririmbyi bamwita Sengi Messenger, umuririmbyi w'umurundi ariko uno munsi muri no ncuro muri kino gihe akaba ariko arakorera Imana mu gihugu cy'Ubuganda. Yazanye indirimbo nziza yita Unyiganzire. Ja kuri YouTube channel ye wandike Unyiganzire uza kubona ino ndirimbo nziza. Nawe ugire subscribe mushigikire mu gushigikira ino mpano n'ino ngabire. Mukozi w'Imana yakora akora i Kampala mu gihugu cy'Ubuganda yaduha ino ndirimbo nziza yita Unyiganzire twagiye. Tutari kumwe notsindwa mana, tutari kumwe nunanigwa, tutari kumwe satani yomira miyonzwa, tutari kumwe nova mu byizerwa byawe, fata ukuboko nkomeza simbe mu byizerwa byawe. Tutari kumwe notsindwa mana, tutari kumwe nonanigwa, tutari kumwe satani yomira miyonzwa, tutari kumwe nova mu byizerwa byawe, fata ukuboko nkomeza simbe mu byizerwa byawe. Ubuzima bwanjye Mana mushize mu biganza byawe, unyiganzire Mana, unyiganzire watarari muri kiribizima byanjye Mana mushize mu biganza byawe, unyiganzire, unyiganzire ndaje. Ubuzima bwanjye Mana bushize mu biganza byawe, unyiganzire nukuri, unyiganzire. Ubuzima bwanjye Mana bushize mu biganza byawe, unyiganzire, unyiganzire ndaje. Kuri musimana we unyiganzire ndaje, musimana yanjye unyiganzire ndaje, sinatari kumwe unyiganzire ndaje, ndakuyaye bana we unyiganzire ndaje, unyiganzire. Unyiganzire kuva hariya mu gihugu cy'Ubuganda kuri uno muririmbyi umukozi w'Imana ari mu gihugu cy'Ubuganda kandi n'umurundi. Bera ni bakunda kuvuga ngo cene ngo nama nabibabwiye ngo ciwe ngo nama nabivutse kabarundi ngo turashoboye. Birumvikana umurundi wese ahari araduza ibendera ry'igihugu agashira hanze, agashira habona ishusho nziza y'igihugu cy'u Burundi, akaguma aduza ibendera y'intsinzi ya Kristo ahari hose avuga ati cende umurundi kandi igihugu canje sindacihakana caranyibarutse. Uno muririmbyi w'umurundi rero ari mu gihugu cy'Ubuganda yitwa Sengi Messenger, ko twamaze kubabwira ku ndirimbo yiwe yitwa Unyiganzire. Indirimbo mumva neza ko yajuze muri mood idasanzwe, natwe dusanga Imana itwiganzire ko turi twenyine tatwiganze, none mumva byoherera hepera sotera bicahe nyene Kamun bash na kamona pe ukuri safi no usaba Imana yo kwiganzira. Ariko rero abantu biganziwe n'icupa n'urumogi bakiganzirwa n'ibi nabira bakiganzirwa n'ubwicanyi akajama ngo babwiye bakabavunira akagwa abo bantu safi. Abantu babwira ko bihebe ibyo bintu si sawa. Ko biheba ibyo bintu si sawa. Asante sana. Parfait, ikaze ricakindi hari abantu biganziwe n'icupa urumogi ubusambanye n'ibindi bigiye bitandukanye akajama babwiye bavunira akagwa.
Babiache. Iyo ni Kiswahili kabisa nuko. Metrese kaboro mu Kirundi. Nawe bwira bumva Kirundi. Watamwe. Na robo. Cyane. None bano bantu biganziwe n'ibindi binyuranye navyo binyuranye ibintu bitahesha Imana icubera bikaba vyarabiganzi babwiye iki. Ngabire y'Imana mu bugingo budashira. Asante. Urabikora ukibaza yuko onanje ngahora ariko hariho umunsi nzogira iki nzobiguhanira mbishire imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Rero nukuvuga yuko urabikora canke tukabikora tukibaza yuko Imana itabibona ariko hariho umunsi zobigaragaza imbere y'amaso yacu bikaboneka nk'isenema. Rero ikintu kihari turakwiye kubiheba zangeso mbi zacu za karande bya bindi byose usanga umuntu ariko aracamwa bigiramwo. Hariho nk'abantu usanga vrema ubusambanyi barabugize waba ari mwake cyangwa ugasanga abandi kunywa inzoga abona yuko atarose inzoga ntiyoronka amahoro akabona yuko kubesha koko kuno munsi babigize umwuga mutabeshe nusumira umwana. Nukuri tugerageze tuvuge ukuri aho tubaye tureke izo ngeso mbi ibyo bintu byose umuntu yoba arimo nukuri ahagarike dukorera Imana by'ukuri mu mwemu no mukuri ku buryo na babandi mwahora mubikorana kwa kubesha cyangwa bwa busambanyi bwa kunywa inzoga n'ibiki bazogushingira intati by'ukuri Imana yaramwiganze. Imana yahisemo nanje ngiye kuyikurikira yarakungumuye umwako muranyemeje muti iryo ni jambo ry'Imana turishimira Imana. Indirimbo ni unyiganzire indirimbo nziza irimwe amajambo meza yanditse neza ubona neza kandi na ndirimbo ishoboye gutuma Metrese Kaboro Genevieve agira icyo yivuze ko amajambo aramvuye. Sinotinya kuva yuko duserukiye kuko amajambo avuze yavuga mwabiri nkavuga mwabiri ubundi akavuga abiri yari kuba bakonze bango ngo nivyo nyene zose bihera muri nivyo nyene nuko nyene tutari kumwe nonanigwa tutari kumwe satani yomiramiyonza tutari kumwe nova mu byizerwa byawe fata ukuboko nkomeza simbe mu byizerwa byawe ubuzima bwanjye Mana mushize mu biganza byawe unyiganzire Mana unyiganzire watarani murikira ubuzima bwanjye Mana mushize mu biganza byawe unyiganzire unyiganzire ndaje. Ni kuri no ndirimo duce tubirangiriza ko show y'uno munsi kiza ca 20 twari twabateguriye kabarengijwe kino igano kiba kigiye kurangira akirangijwe n'ino ndirimbo yo muririmbyi w'umurundi ari mu gihugu cy'Ubuganda mwite Sengi Messenger. Indirimo ni unyiganzire hano haci indirimbo nyinshi muri no show ya 28 indirimbo nziza tugiye gusozera n'ino ndirimbo nziza ivuga ngo unyiganzire indirimbo nakari indirimbo yanditse neza kandi ikoze neza no muririmbyi tuma amashugwe yiwa gihema bana bigenda byo kuvuga ngo ko yana yatse yamaze kwitahira kwa data ngurano ujya muririmbyi ngo jengo yari umugenzi Imana ngurabona ko twara duhurira mu bikorane oya ari yabiganziwe n'ibinabiri yabona abo twavunye hago tuvuga tuti yagezaho nimuze mwakire Yesu nawe abakire hanyuma biganzire namwe mu mwiganzire nuko ni no ndirimo nyine cyo dusozera ko kino kiganiro show y'uno munsi gice ca 28 twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwadukurikiranye mwafashe akanya kanyu mukadukurikirana kuri mikro ya mbere bari kumana jiwe ni Protector Kingwe cyangwa mwite Mr Poro ariko kandi sinovano nabashikirije zino inkumi abegem
reka bano bakobwa nkuko bama bitubwiye tuhereye hari iwafu bwanje tukushimire Maîtresse Kaboro kandi ugire n'akajambo shikirije badukurikiranye basetse murakoze cyane gose ndabakunda musanzwe mubizi niduhengeshanya kubaha ibintu byiza bisa neza ariko nubwo biruko vraiment mureke kudusondeka amakomantere yanyu muragira kajya Kaboro hama mukoresha na ya maboko Imana yabaha cyane mushira ko nyene kajya kandi nyene nawe akita sabusi karabu nyene kabuze asante sana parfait nuko nyene ndabashimire abadukurikirana bose ndababwira ati ntibacike intege kubandanya bashirako comment na Kaboro na subscribe egache ubu ndazi kukavuga neza uko nyene subscribe yego murakoze cyane asante sana parfait mwe turagushimiye safi nawe tugushimire kandi nawe ufata akanya ushimira abadukurikiranye yego nabashimiye cyane asante sana hamwe na subscribe nuko nyene Bera tugushimire nawe fata kano kanya ushimira abadukurikiranye turashimiye cyane ndabashimiye byimva mutima abantu badahengeshana gukurikirana ibikorwa bya Tarsis Hope Ministry TV turabakunda cyane gusa ndakunda kwisabira amakomantere cyane ndakunda gusaba amakomantere muri comment muri sisi byoshika bakagutuka uzakira gute oya ubwo bantuka ku bintu nyene bigaragara nizo nkomezi zanje zakwere niyo mpamvu nkunda comment kuko ariko ntaguciriyemwo hariho twebwe baradusondeka rege uranatironka hari umuntu ari muri Canada warakwitova vraiment arandika gabatu no mwana vraiment muzi ntazomubona nashonzosha ndaziheba ndamushimiye cyane kandi naje ndamukunda cyane muri make turikundaniye frère ahanyira turi mu korongo muko mu diaspora aramfise ndamufise turafitanye Bera tugushimire murakoze cyane dukoreka namwe tubashimira cyo turi mwakoze mu dukurikirana kiganiro show y'uno munsi gice cya 28 hano kirangiriye bananye mugira partage mugire comment mugire subscribe muri commentaire mutwandikira twabikoze neza mudutera inteke twabikoze nabi ko turi abantu natwe mudukebure ni mwame mubona ibi bigusa ngo mwakoze nabi ngo hano ngo birirabura ngo hano ngo ntimwatanze oyaye uko byoza bisi ko bisa kose bisa babikoze kandi baba babiruhiye baba barushe batera intege bwite hano mwakoze neza ariko rundo rahani nawe genda mukosore nato turabakurikirana tugatega amaso canka amatwi ivyo mutubwira tukazaro tukabikorerako muri abantu bacu turabantu banyu muradukunda tukabakunda muri make turakundanye cyabuze bane ngo arambise ndamufise turafitanye nuko tuzadusira duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye bye niwe uzibitukuye kuri musimana we onyeganzire Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen